bagenzi mwese mukurikirana ikiganiro nk'uko vyama ikiganiro kwigira ijambo ry'Imana ducishije ku masanamu nk'uko muriko murabibona. Ndabanje kuramutsa, nitwa Gilbert, nk'uko nabibabwiye mu masanamu aheruka. Uye mbarizwa mu karere ka Canada muri Amerika. Aho naho ni ahantu navuga yuko kuhaba n'ubundi buntu Imana navuga ko yangiriye mu kugira rero ico noyitura. Nahisemwo kuyikorera canke se kwibera umuringoti mu mwanya wari wose no mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ni muri ubwo buryo rero nahawe akandi karyo ko gushobora kubashikiriza bimwe mu vyiyumviro numva mpemu w'Imana canke umwuka w'Imana yashize muri jewe, na cane bishimikiye ku ijambo ry'Imana. Ndongera kubutsa yuko nitwa Gilbert, ndi muri Canada, kandi ndabifurije ibihe vyiza muri iki kiganiro cacu c'ijambo ry'Imana. Mbere yuko dutangura, nagomba ndabasabe gatoyi, munyigorere gatoyi, dufate akanya gatoyi ko gushima Imana, dusengere hamwe kubera yuko murazi ibintu vyose bigenda biradushikira, dukwiye ubwa mbere kubanza gukengurukira Imana. Mu ntumbero gatoyi mwese uko muriko murakurikirana ikiganiro, dufate akanya gatoyi ko gushimira Imana kubw'uyo mwanya, kandi ndagutumira ngo wugurure umutima wawe, wugurure ivyumviro vyawe, ureke buri kintu cose kigize ubuzima bwawe giparticipe canke se kigire uruhara muri kano kanya. Ndakwifurije ikaze rero, reka dushime Imana imbere ya vyose. Mana nziza, Mana y'icubahiro, Mana yamyeho kandi iriho kandi izokwamaho, uyu n'uyundi mwanya w'ubuzima bw'umwana w'umuntu natwe turimo wongeye kutwongerereza kugira ngo dushobore kumvikana nijoro, kugira ngo dushobore kumva bimwe mu vyumviro utwifuzaho, na cane bishimikiye mu ijambo ryawe. Turaguha icubahiro, ndaguha icubahiro kubwa buri muntu wese aho aherereye kuri iyi si ashobora kuba ariko arakurikirana ivyiyumviro vyo mu ijambo ryawe, kubera ko vyose ni wowe ubikora. Mana ndaguha icubahiro kandi kuri uyu munota ko ari umunota mwiza, umunota ugiye guhumekera ubuzima bwacu, ukabuhumekera ijambo ryawe. Mana ndishimikiza ijambo ryawe rivuga ngo ntituzobeshwaho n'ivy'ubuzima gusa, imikate, kwambara, kurya neza, kubaho neza ngo biduhaze gusa. Waravuze ngo ahubwo hirya y'ivyo tuzobeshwaho n'amajambo, na cane amajambo avuye mu kanwa kawe. Vugana natwe muri kano kanya, zana ijambo ry'ubuzima umuntu wese ariko arakurikirana agira ikintu yunguka gishasha, maze ahagarara ahantu atera intambwe yongera gushima kandi aguha icubahiro. Urakoze ko ugiye gutanga amajambo y'ubuzima muri kano kanya ucishije mu kanwa kanje. Je ntaco ndi, nta nico zo kwigera mba muri ubuzima atari ico uzogira canke se atari ico wagize. Ishimwe n'icubahiro bibi vyawe muri kano kanya, ndabivugira ubushobozi bw'izina rya Yesu Kristo umucunguzi. Amen. Kuko nako ndabivuga rero, nagomba twinjire tudatevye mu mwanya w'ijambo ry'Imana, kuko nibaza yuko ari ryo rikenewe cane. Ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana nyene, si ijambo ry'umuntu, si ijambo rifise iyindi mvano canke se rifise iyindi mvo iyo ari yo yose. Ni ijambo ry'Imana, ni ijambo ryanditse muri iki gitabo. Ndagutumira rero kuryumviriza no kuryakirana umutima uciye bugufi. Uyu mugoroba ndashaka yuko tuganira ku ijambo ryitwa ngo guhishurirwa, canke se mu gifaransa revelation, canke se mu congereza revelation. Ndashaka kugira twumvikane gatoyi dushimikiye ku majambo aba yanditse mu gitabo c'Imana arico Bibiliya. Dusome amajambo ari muri Matayo igice ca 16. Ndagutumira wewe uriko urakurikirana ngo ufate Bibiliya yawe hafi usomane nanje aya majambo ari muri Matayo igice ca 16 kuva ku murongo washaka wa 13 turamanuka hepfo aho nza kumva mpemu ashoboje niho nza guhagararira. Mugabo ndagomba ufata aya majambo cyo kimwe nanje
hama tuganire kuri iri jambo guhishurirwa cyangwa se kuronka guhishurirwa cyangwa se guhabwa guhishurirwa muri ubu buzima bwa misi yose ubona tuvyukiramo, tukirirwamo, tukararamo, twongera tukabuvyukiramo. Tuza gusobanukirwa yuko vyose birashoboka kandi vyose vyokagenze neza mu bisanzwe mu buzima bwawe nanje igihe dufise guhishurirwa kw'isi. Ubwo mbere ko dutangura ngira ndakubwire ko dufise novuga uburyo butatu bwo kuronswa guhishurirwa muri ubu buzima, ari nabwo uburyo akenshi usanga twubakira. Hari abantu usanga bahishurirwa n'ivy'ubuzima na system cyangwa se uburyo iyi si ikoze cyangwa se uburyo iyi si iriko iragenda ihindagurika, ugasanga irabaha uguhishurirwa kanaka mu bwenge bwabo maze bakavyubakirako bagaheza bakabaho uko nyene. Uko ni uguhishurirwa kumwe cyangwa se uburyo bumwe bwo kuronswa guhishurirwa umwana w'umuntu ahabwa. Uburyo bwa kabiri ni uguhishurirwa umwana w'umuntu ahabwa, niko navuga umubisha cyangwa se umugwanizi w'umwana w'umuntu ariwe Satani. Ashobora kugutangaza wumvise iyo mvugo ubwangu ndakubwira ko Satani aracibwa urubanza. Satani ariho, Satani ni ukuri kandi Satani arakora. Bibiliya iravuga ngo aragendagenda, yamagendagenda nk'intambwe arondera umwana w'umuntu yokwica cyangwa se yorotsa, mu Kirundi niko bavuga. Uyo nawe ni uwundi ariho kandi ni ukuri abana b'abantu barekwiye kumenya. Ngomba ndakubariye yuko hari igihe atanga guhishurira akaguhereza abana b'abantu. Ico gituma uzosanga hari abana b'abantu muri ubu buzima babayeho ukuntu kunaka mu buryo burengeye ubwenge, ukaraba umuntu uburyo abayeho ugasanga birengeye ubwenge bwa kimuntu, ugasanga menga afise izindi nguvu muri we zimukoresha, kandi si menga nuko mu by'ukuri muri haba harimo uguhishurirwa kw'ikuzimu cyangwa se ko mu bwami bw'umwiza aba afise, ugaca usanga abayeho nawe ukunaka. Ivyo sinigwa ndabiteba ko ubwo niba ndizera yuko Imana iza kubafasha ugasobanukirwa ashatse kuvuga. Hariho rero uburyo bwa gatatu umwana w'umuntu aronswa guhishurirwa cyangwa se ahabwa revelation maze agaheza akayigenderako akayubakirako. Ubwo buryo bwa gatatu ni uburyo ahabwa bivuye ku Mana. Imana yaremye ijuru n'isi, nayo ni ukundi kuri twari dukwiye kumenya, nayo itanga guhishurirwa. Isi itanga guhishurirwa, Satani agatanga guhishurirwa, ariko kandi hirya y'ivyo vyose Imana itanga guhishurirwa. Bene data, iyo iguhaye guhishurirwa nako urakubakirako, urashobora kugenderako muri ubu buzima bwa misi yose nk'uko nabivuze, twirirwamo tukararamo tukavyukiramo, ugashobora kuba wubaho ubuzima bushiraho ubudasa hagati ya wa wundi yahawe guhishurirwa kw'isi na wa wundi ahabwa guhishurirwa kwa Satani. Ntegera ndakubarire, reka twinjire mu ijambo gatoyi uraza gusobanukirwa neza ico ndiko ndavuga muri kano kanya. Ndongera kugutumira ngo wugurure umutima wawe, wugurure ivyumviro vyawe, ureke buri kintu cose kikugize nshuti yanje cakire iri jwi riko riraganira nawe, kandi wime amatwi ikintu cose cyo kugira ko umwana w'umuntu akubwira. Imana ntuzoyibonesha amaso, Imana irera, Imana ni nyabushobozi, ije ukwiri ijana kwijana ntitwoshobora kubaho. Nico gituma rimwe na rimwe icisha mu mvugo nk'izi, icisha mu masanamu nk'ayo, igacisha mu majambo abana b'abantu bavugishwa, ariko kubera kutamenya ugasanga abantu baribanda cyangwa se bararaba cyane umwana w'umuntu ariko aravuga gusumbya uko boraba uriko aravugira inyuma y'uwo mwana w'umuntu. Ndagutera intege rero nkubwira ngo ugura umutima wawe, ureke wumve icyo Imana iganira nawe.